Reka asubire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu Inkuru ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuwe amatohoza muri rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Amakuru rero yihuta cyane yadushikiye kuri isa nuko Generali Berite Gahungu kuri ubwo yaba yamaze kwinjizwa ibohero ariko waragirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi ndetse no gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Turazamukanya mu makuru ku buryo bw'idonido kubashikiriza, turaza kandi no kubashikiriza amakuru ajanye na Aniseti yari yafunzwe kuri ubu akaba yamaze gukurwa nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka mbanze nkwibutse ufyonde suivre partage ndetse n'usabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Ngomba hekaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere kwerekana avuga ko General de Brigade Berite Gahungu apfungiwe mwiperereza. Izina rya Berite Gahungu ni izina arizwi mu mabi menshi cyane yaranze ubutegetsi bwa CNDD FDD. Yararongoye kandi iperereza mu gihugu hagati DDI hagati ya Ruhuma ndetse na Munyonyo 2015. Ikiringo iperereza ryishe ryaranyuruje kandi ryaboreje igufa abatari bake. Amasoko atandukanye aremeza ko General de Brigade Berite Gahungu yaraye mu gashoki iperereza hafi ya Cathedrale Regina Mundi, hamwe nyene yahoze yononera ubuzima bw'abandi niho nawe apfungiwe kuri aya masaha. Ayo makuru kandi avuga ko n'abamugenderanira bahagaritswe baraye mu gasho kuri police judiciaire i Bujumbura. Berite Gahungu yavuzwe kuba bimeshi atagira izina. Tugaruke kuri amwe mu babi yaranze intwazangabo mu gipolisi General de Brigade Berite Gahungu. Izina ry'iyi intwazangabo mu gipolisi ryamamaye cyane mu ndamukiza 2007 aho yari imbere mu bahagaritse Honorable Hussein Rajabu yari aherutse kubogozwa mu mabanga y'umukuru wa CNDD FDD. Muri uko kwezi nyene Berite Gahungu yavuzwe mu kuboreza igufa uwitwa Evariste Kagabo yaboherewe akabido kuzuye amazi ku bihimba vyirondoka ashirwa mu mugozi w'izosi bumonige. Aho hose rero kwari kugira ngo yemere kwagiriza ibinyoma Hussein Rajabu. Ico gihe kandi Berite Gahungu yavugwa ko ari mu bubatse iremetanya ryose ryakorewe Hussein Rajabu. Muri ntwarane 2013 Berite Gahungu yagenywe kurongora igipolisi mu ntara z'Uburengero Komiseri Region Ouest. Ni gutyo muri ntwarane 2014 Berite Gahungu yabaye mu bateguye igitero ku ngoro y'umugambwe MSD mu Kinindo, aho harafatiwe kandi abanywanyi benshi ba MSD barakubitwa barapfungwa imyaka itari mike. Muri Ruhuma 2015 Berite Gahungu yagiye kurongora iperereza mu gihugu hagati DDI kuva imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza itanguye muri ndamukiza 2015. Berite Gahungu yarambaye urwaga igisata yari arongoye carakoze amarorerwa, kwica, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri Nyandagaro 2015 Berite Gahungu yarahagarariye abariko barakubita Buyoka umumenyesha makuru wa Rafi Esdras Ndikumana ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Ico gihe kandi Berite Gahungu avuga ko ari we yakoze inama yapanga igandagurwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye Aprodi Mbonimpa yararashwe Imana irakinga. Aho nyene muri Nyandagaro 2015 Berite Gahungu avuga ko yarongoye abapolisi bahagaritse uwitwa Dieudonné Ntiburumunsi. Inyuma y'iminsi mike gusa ikiziga ca Dieudonné Ntiburumunsi catowe mu Maramvya.
Muri 2018 Bertin Gahungu yarabonetse ku mbuga ngurukanabumenyi atukana bidasanzwe na Willy Nyamitwe bagirizanya ubuhemu. Zimwe mu mbuga zavuga ko zikoreshwa na Bertin Gahungu ziri mu zigishije urwanko rw'amoko. Ntivyabibujije kandi ko muri 2019 Bertin Gahungu yahawe kurongora police judiciaire gucanamwo n'intwaro ya Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yasanze Bertin Gahungu arongoye police judiciaire muri Higarama 2020. Perezida Ndayishimiye yaradudugije Bertin Gahungu kw'ipeta rya General de Brigade mu gipolisi. Mu mwaka wakurikiye Bertin Gahungu yarongetswe gukorera mu buserukizi bw'Uburundi i New York muri ONU. Muri 2023 umuhungu wa Bertin Gahungu yiga muri Iskamu Suryetona Izere Paul Pruneri yarahagaritswe n'iperereza yagirizwa ko ari mu bishe umupfasoni Rosine Irakoze mu Kamenge. Ifatwa rya Paul Pruneri ryarahababaje cane Bertin Gahungu, aridoga ko ivyo byose ngo vyabaye kubera yari kure y'igihugu, ubundi ngo n'abakoze ko muhungu wiwe. Muri rusanzwe 2025 General de Brigade Bertin Gahungu yaratumwe ko gutaha utarariye mu Burundi agaruka aba adahejeje ikiringo ciwe. Mu misi yakurikiye kandi hari inyandiko nyinshi ku mbuga ngurukanabumenyi zigwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye zivuga ko ari iza Bertin Gahungu. Hari abamushirako nk'urubuga rwitwa imbwa itukura rwamenye amabanga y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Azwi nk'umuntu yagiye arakoresha imbuga ziriko ayandi mazina kugira atukane kuri Twitter. Ivyo yagiye kandi aravyagirizwa nabo mu butegetsi nyene. Ntawuzi ko ibi ari byo vyoba vyatumye Bertin Gahungu ahagarirwa. Ico bikoze gusa Bertin Gahungu ari mubo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwikeka rwose ko ngo babugwanya bari mu nzego. Bertin Gahungu yarampakije ku unyica muri 2015. Iyi ni intahe rero y'uwatwandikiye avuga ati kwigenekerezo rya 26 kwezi kwa 4 2015 mu gihe nari mu kiganiro uterera iki ca RPA Bertin Gahungu yarishikiye kuri RPA kuroba ko vy'ukuri ariho ndi. Hari haciye imisi mwiperereza babwira ko ntashobora kuba mu gihugu. Aho kuri RPA Bertin Gahungu yarahaje aca arasubira inyuma kurondera umutahe wo kumfata, aca agaruka asanga nahavuye. Mu minsi yakurikiye nagumye ndonka amakuru avuga ko Bertin Gahungu yagendana umutahe wo kumfata. Inyuma y'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana, Bertin Gahungu avuga ko yakoresheje inama mw'iperereza. Muri iyo nama kandi harafashwe ingingo yo kunyica, basanga ntibazi iyo nari, baca bavuga Vitali Nshimirimana nawe baramubura. Niho hahitamwo kwica Petero Karaveri Mbonimpa, Imana irabahinyuza. Ubuzima ngo ni ishure ridasanzwe rya kaminuza. Uwahoze yica agakiza uyu munsi abarizwa aho yahoze akabitira abandi. Wabonye Bertin Gahungu mu myaka iheze ntiyapfuye yibajije ko nawe yapfungiwe mu kibanza cagenewe abo yise abasi b'igihugu. Ntitumwipfurije gukubitwa nk'uko yakubise abandi, ntimumwipfurize kandi kubohwa akabido kuzuye amazi ku magara nk'uko yabikoreye abandi. Ntimumwifurize kandi kurenganywa nk'uko yarenganyije abandi. Nimba hari icaha yagirizwa amategeko nakore. Ivyo yari akwiye kubazwa. Ivyo ni ivyinshi ariko ntitwiteze ko ari byo yafatiwe. Abamufashe basanzwe nabo ari byo bakora. Inyuma y'imisi ibiri afungiwe mu gasho ka BSR, umukuru w'umugambwe SDP Anicet Niyonkuru yarekuwe.
Umunyepolitike Anicet Niyonkuru yarahagaritswe ku wa kabiri igenekerezo rya 19 Nyandagaro y'umwaka aja gupfungwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi i Bujumbura aho benshi bita kuri BSR. Anicet Niyonkuru yafatiwe ku cicaro c'ishirahamwe ryiwe BAHS rivuga ko rironderera amaviza mu n'ubuzi abashaka kuja hanze. Amakuru twahawe na bamwe mu bavuga ko bimwe bibwe utwabo, hari abantu barenga 30 bitwariye Anicet Niyonkuru kwa Procureur General de la République bamwagiriza ko yabivye ku urwenge. Boba kandi bo bamwitwariye kuva mu kwezi kwa gatanu ariko Procureur Judiciaire General de la République uyoba yarindireye ko ivy'amatora bibanza kuvamo. Ababonye ifatwa rya Anicet Niyonkuru bavuga ko ku biro vyiwe hari huzuye igitero c'abandi benshi bari baje kwishuza utwabo. Sosiyete ya Anicet Niyonkuru yahora yemerera abantu amaviza n'ubuzi mu bihugu nka Serbia, Norvege, Pologne, Australia, Iraq, Somalia, Dubai, ngo benshi bavuga ko batanze amafaranga yabo ariko batigeze baronka inyisho. Uwo munsi Anicet Niyonkuru yarengukijwe muri Parquet General de la République ku mutahe twashoboye kubona aho Anicet Niyonkuru yagiye kwiregura ku ucaha ca escroquerie. Anicet Niyonkuru kandi ntiyahakanye ibyo akuri abakiriya biwe bamwishuza. Mukuru we yavuyeho yemeye kuzomurihira igice c'amafaranga yishuzwa ku munsi w'ejo isaha 4 z'igitondo, ayandi akazorihwa mu ndwi zibiri. Icariho ca Procureur General de la République witwa Ernest Nduwimana yashinze ko hamwe ayo mafaranga atotangwa ejo nawe azoca afata izindi ngingo zihambaye. Anicet Niyonkuru yaciye arekurwa arataha. Anicet Niyonkuru ni umukuru w'umugambwe CDP, akaba kandi no mu bagize inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi ndetse no kunywanisha abarundi, Conseil national pour l'unité nationale et la conciliation. Umugambwe CDP waritavye amatora aherutse y'abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine. Umugambwe nta ntebe nimwe waronse, ukaba kandi wariyamirije ubusuma bwaranze ayo matora. Anicet Niyonkuru kandi yahoze mu bavuga ko bagwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Muri 2019 yaragarutse mu Burundi aritaba amatora ya 2020 hama aragenwa na Perezida Ndayishimiye kuba umunyamabanga yamaho ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru. Muri 2022 Perezida Ndayishimiye yagenye Anicet Niyonkuru mu nama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi ndetse no kunywanisha abarundi, nkuko amakuru ku rubuga n'ubundi abishikiriza. Ayo rero niyo makuru twari dufise muri aka kanya. Reka shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza kuri nomunesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Monesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatohoza muri rimi rw'ikirundi. Reka shimire mwese mwadukurikiraga muri mu mucungararo yigize igihugu cacu Burundi, abari mu ntara zitandukanye, bisegera bitandukanye, abari mu mazona atandukanye, intara zitandukanye bigize igihugu cacu Burundi, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Abadukurikiraga kandi bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'abari mu makungu mu bihugu vya kure ntabashe kudondora bigize umugani wacu wa Afrika, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi shimire mwese mwadukurikiraga muri mu mihingo itandukanye mu makungu ya kure, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Austria, muri Australia ndetse n'abari i Buraya, mwese ndabahaye nabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Ikaroshimire mwese mwadukurikiraga muri hirya no hino hatandukanye, byari iteka n'umunezero ntangire yo kuba twari kumwe namwe mu mwanya bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutse kuri chaîne yanyu ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezweho kandi bavyakura amatoza muri rw'ikirundi. Ndiko mbashimire mbareka amakuru yacu twari ko turashikiriza muri isatwe tuyasozirenga, tuze gusubira amakuru raza kubageze ko gusa sino barakubitsa ko fyonda suivre partager ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri no
imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV imunisha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza niko mbashimire kuba mwari kumwe natwe amakuru yacu yo kuri iyi saa tubaye tuyasozereye ngaha gusa turaza gusubira amakuru araza kubageza kuri numero yashakaye mukora cyane muri Rudende ya Isange TV.